ibihe byaramuhinduye sinkimenye icitwa umufasoni mu rugo iwanje naronse umugabo naronse igisizi imwe birakuraba biragusha birakuraba ubwiza ndabwira niba ari cyo nkamagara nagatangara ngo pararavutse nabonye ko ari imigambi mwafatiye abantu bagira abantu bakomeye ikaba abavyeyi babo mana ubahe gusubiza hamwe aba bana mana ubarinde gutatana wa mushenzi. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry of Abuja Flavor. Chakenya makuru chama kibazanira. Bishaka vuga muri industry of Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus. Hama dusura dukengurukira nabwo yakunze bisamirizi Irebe FM 91 n'ibice bine mbese no kuri radio gande mbese kuri site web yacu ya Irebe FM akabari West 2 akaburungu Irebe FM akaburungu.com nongera ndabaye ikaze mu kiro kiganiro. Ndikumwe mutumire wanje witeka umu brother nuvuga umuntu jewe nakuze mbona ariko kina mareresi bavuga bembe bamwita legend novuga mu mareresi ya hani wacu ni Lionel Films gena kuri YouTube yiwe gwandike ko Lionel Films amuraza kubona ibikorwa byiwe afise filme rukumbure aherutse gushira novuga habona yise urugo wibaza yuko muri filme yashimye kuvuga mwiki yashimye gutanga mu message meze gute turaza kuyaga byinshi na Lionel turaza kuyaga byinshi kubijanye n'ibikorwa byiwe kumbura agiye kuzana very soon rukumuna Beni kuri micro behind the camera sike professional gumana na Irebe Made Lionel salama Beni sameze fresh. Uko mpenga urahoze. Impamvu mpoze ivyo uvuze nta bihuriye n'ivyo ngira mvuge. Ntumbarire nakamara. Ikibazo cyambere nshaka kukubaza. Vuga ni uri mu journalist. Umeze neza. N'amahoro sha. Ndaramukija abakunzi banje, abakunzi ba Irebe, abakunzi ba filme ndundi. Ya. Mane bahezagire cyane. Amen amen. Bimeze gute rero Rich? Jemeze neza bro. Umutunzi tuzinanye. Man, twahirukana na kera. Urakaze. Twahirukana ntara nimeze fresh. Rero kara ashaka bisa kweri ari bimwe bitaragenda neza ariko Hari ikibazo mfise. Iyo film uvuze yitwa Urugo ni yana. None yitwa gute? Man. Yitwa Yurugo. Yurugo. Ni Yurugo. Yurugo. Titre yose yitwa gute? Ben Davy Foundation presents Yurugo. Yurugo. Yurugo why Yurugo re? Ayone gene mbabwira ngo ningidi Yurugo ni ma. So ni titre ya filme nkuko nakoze yitwa Inyungu y'imbabazi nkuko nakoze yitwa Mukenyezi Inyota y'umutima. Ya ni filme Yurugo. Filme Yurugo yitwa filme Yurugo. Titre ni Yurugo. Hama ni film iryoshe cyane. Ya ni film iryoshe vraiment nakoze numva ati ndiko ndakora film imeze neza kandi iryoshe. Irevre nubwo bavuga ngo urumva ariko nta birenze. Nta bishasha. Imeze neza irateguye impande zose. Nkashimira n'abantu bariko barayiraba. Nkashimira cyane n'abantu iri kurigisha. Nkashimira umuntu ayiraba akavuga ati bro ese woba waravuganye numwe mu bo mfise mu rugo ni film biri kurakora ku mitima ya benshi biko irafasha benshi muri rusange asanzwe uri umwanditsi kuva kera n'ubu ndabona uracakubita Imana irahezagirana mutima mwirandaraza aho shi unacakubita kweri ndabona kweri bisasu bigifisa cyafise byinshi ngira bitarasohoka veve ngira ashaka ari nyuma ngo niko gahini nako mu busaza nyine nako ndiko ndagenda ndarako shaje ariko Lionel mwabiretse mukarikira abandi bagakora nguma mukora gusa mwenyene rega ifuko murekira abandi mukabaha espace basi sha wowe ugumukora ameda bandanya akora na vipi urazi uvuze uko gukora ntibihera anukuri hamwe no vuga ngo ndabihebe oya sino biheba ahubwo ico nkora no gufata ukuboko abari hasi yanje hama nkabaduza bakanduga bakandenga hamwe mvuga ati wow nka Benisha nkavuga ati wow Benisha asigaye yorganiza festival yo mu bihugu byose akavuga ati filme ndundi kubera Benisha hama Benisha akavuga ati yamuze icara hajya mutama hari cyo wafashije nakubari apana gukora ibintu mu nyuma tukaja kwigamba mu nyuma nka Benisha kajya ngo jewe ngo Beni ngo Lionel ngo ntaco duhuriye ko na Mana ishimwe ikintu nagira mvuge nyene reka tubigumane kumbere tubigumye ntihave bisaga twisanga hahandi Lionel muri vya bindi vya kera sivyo none ibi vy'amabeef warabivuye bibiriya bintu be ya Lionel mwabicamwe gute ibi mukagwana ko ari wabigira jewe
ariko Lionel kandi bisosi ko duhe no kwa muvuga ariko Benisho urazi kuri manager wanjye ndabizi mugabo manager wa Desa manager wa Desa abakunzi ba Irebe naganda abwiza ukuri Benisho niwe mu journaliste wa mbere yasanze wanje aje kumvogera nari mfise ababone 23 ariko no munsi ngeze ku babone ibihumbi 13 na n'amajana abiri urumva rero vraiment Benisho petit frère ndakubana uko ubahwe ndakubaha kumbe ndakazi mbo ariko kijyagiye rero ari kigaba ntabwo nari kigaba Benisho nagenda kubwiza ukuri ibi bintu turabikunda kandi turabikora tubinezererewe ariko ni ibintu usanga bitumena umutwe cyane rero la majority nk'iy'abantu bubatse hoho kandi ndi umutwe w'urugo usanga ari ikintu kitoroshe wumva hariya ugaja wumva ngo erega umunyu waheze ugaja wumva hariya ngo none ngo ujya mbabura ko yamenetse ngo rega zana ugaja wumva nyene inzu nawe ngo hewe ngo itarike none kumenga yarenze ugaja wumva hariya ku kazi nawe kuri bata ngo ngo none abakiriya nabo baboneke man usanga ari ibintu bicana ivuto nkashimira wewe n'abandi mwavuze ati no vy'urugoshira hajya ivy'akazi ushira hajya vya film ushira hajya utegerezwa kubimanaginga byose nkashimira cyane bivuye ku mutima abafana banje bubahwe ndafise abafana bambaye ko cyane aho bari hose bubahwe kabisa hariho abantu bavuga ati nukuri Grace yamwebwe kabisa inguvu zanje muzifisemo uruhara kabisa asante sana ntaho twari tuzinaniye ntaco narindi ariko murashobora kumfasha guha kuri filme ya mbere inyota y'umutima ya ushikuye uyu munsi tugeze y'umutima vraiment baravuze ati no kube kugumukorana n'abariya kube kugumukorana n'abantu batabona valeur yiwawe kube kugumukorana n'abantu bumva ko mwokorana uko ndavuga ati ariko je ntaco biba bitwaye kuko jewe umuhamagaro narifise muri filme kandi n'ubu nkifise nuwo kwigisha bro nuwo kwigisha message rero ko kwigisha urapfa passer ari umuntu yavuze ati none ko numvise wowe uvuga ibi bagiye bakavuga ibi je ndababwiye ati no negeti wanje ntabwo ari yo kugwanira ibibanza vy'imbere ababizi barabizi n'abantu barabantumira mu mamanza zabo nukuri ko Imana je ntumiye mu rubanza ngo ngiye kwicara hajya mbwa ati none nk'ubu yo nabandi muri biriya mbwa mpamagara mu rubanza hamunyereka ivyo nkora aho ndumva ko nakoze urubanza bien ati rero Lionel ntishira imbere nk'uko yishaka wapi rero icingenzi nari mfise nuko numva ngo umuntu afise message ashaka gutanga akoresheje look wanje arashobora gutanga message igenze bien kabisa nimba uvuga ati nkeneye umukinya n'urumogi fresh ukambonamwe ubwo buntu bwo bunyarumogi ukaruma nkarunwa nkarugira bien kugira ngo nigishe n'urya runwa biragira cyane niyo target yiwanje kuko uri kuravuga ngo dukukuruke ni vyiza ko dukukuruka dufise ikintu two turigisha abantu merci sana icyo musigiye aba petit frère bayo apana kumva yuko umufana aramfashije Benisho aramfashije ndageza ahantu ndaguza imodoka hama rero Benisho avuze ati bana jewe vraiment ngirangire mariage yo modoka yawe none nta kuntu woyine nkacavuga ati ho ndire bro nta star niki star n'umuco w'abandi ariko ibanisha imwe Lionel muri industry novuga ya 2-5 ry'amareresi dama modoka sigaye ari nyinshi abantu bari veikire basigaye baragwiriye kabisa bakinya amareresi kabisa big up sana ndashimira Imana cyane amwe je bagira mariage numva ko cortege yanje yobigizwe n'abantu bakinya amareresi gusa usanze twagiye muri tournage na cyangwa mwagiye guhamba abantu uheruka wambariye ngo wagiye guhamba umuntu wewe za Benisho Imana yakubona nicyo gituma mvuga ngo turashima Imana kuko hariho aho filme ndundi iri kwirava naho ikurashika kabisa Imana ibishimye twatanguye gukina filme Lionel yicara kuri vola urumva kubadira hama bagaca bakamera unananyeriga bagaca bakamera ku muryango bro
ariko ubu ndahitera ikirenge man nageze no mu ikorosi nkakata bro filme ndondi zoba yubawe sana kabisa cyangwa nawe ukavuga ati oya mukagiye twakora nawe akamera aravuga ati oya ivyo ntibibaho nyene imodoka kemera akaryama nkamwicarako ari uriko urayitwara naho kabisa ari umumama aba mu Kibenga mu mushiki w'umutipe yitwa Stan nimba video uzoyibona Imana iguheza agenda Lionel Mayibobo tutagukinira iwawe kabisa umumere yaratutwenze ngo none ngo nukuri ngo none ko mbona usa n'umuntu imodoka abari ryari hari muri rimwe man ndahoshi arabafra ari ibintu bya kenda byibutse ndavuga ati kumbe kumbe byari bimeze uku umumere akavuga ati mviriza fata nganda kwereka akihengeka gubya boro boro wowe fata boro ngo no bimera neza filme ntabyazi filme ni bwa wa mutima w'urukundo urumva kabisa akemera agashaka kunyigisha imodoka muri iyo scene gusa bro kabisa akavuga ati nakundi hama ubuzi ko ziboneka mu mwanya uyuhe kuko hariho aho image y'u Burundi kirashika kabisa urumva hariho ahantu image ivuga ati wow aba bana bariko barakora urumva ntituguma muri ya matiku gusa ntituguma muri bya bibazo gusa abavuga abakozi b'Imana niyo bariko baravuga ati burya anye igihe wiremereje uraremera urumva kabisa igihe tuguma tubona yuko kabaye naho tuzoshika naho tugira iki aye n'igihe n'Imana ivuga ati no n'abantu bo baguma batanashima ariko kabisa birumvikana cyane ariko uravuga ati filme ndundi arahanira kiragera filme ndundi arahanira kirashika mu minsi yahera ari imvugo yavuga ati abakinyi b'amareresi urabona basigaye bafata n'indege tukababona mu gihugu kibanye ngaho cy'u Rwanda cyane tubona ibikorwa bimeze neza cyane ariko muri no minsi aho hasigaye umenga hari kutumvikana hagati ku ivyo bihugu bibiri Burundi n'u Rwanda mbega abakinyi b'amareresi naco nuko murahombera ga Lionel mbo kuri ico onye novuga ngo guhahombera dutegezwa kuhahombera ya murahombera umujama w'abajene muzehe twubahanya kubahwa yarabivuze neza umubanyi wawe ahungabanye na urahungabana cyane gose bivuga ngo kuhahombera turahombera kandi saho gusa twaje abakinyi ba filme vraiment baratembera turaja mu nama zo hanze turaja mu mafestival ama festival yo hanze mu bihugu bitandukanye hama kuhahombera nivyo turahombera kuko aho imfizi zigwaniye ivyatsi nivyo bihagirira ikibazo kabisa mugabo nibaza yuko ababijejwe barahari kuko si vyiza ko twinjira muri ibyo ari byo byose naganda kubwire ngo mu by'ukuri ikintu cyose gifise controle yacu kabisa Benishu ndavuga ngo ndakunda kuvugira muri film kuko niyo ndimo niyo metiza muri filme rero hariho ubujejwe kwandika histoire akayishiraho hariho ubujejwe directing hariho ubujejwe casting y'abakinyi hariho ubujejwe kuvyerekeye ivyo bava bafungura déplacement hariho rero na technique umukameraman akavuga ati jewe ndi anafokalize kuri image yanjye akazi uyundi ati ijwi aha uwundi tara rero n'igihugu nuko cyubatse urumva n'igihugu nuko cyubatse hariho uvuga ati vyose aha anye muzakicara akavuga ati umva ujejwe kari hehe raporo imeze gute kabisa ujejwe iki ujejwe kugira ngo turonke ikintu kuzima kabisa ibintu bigende neza cyane ego none niki kintu uvuga nk'abasineaste musaba ko numva yuko atubare ko mufise ico muri ko murahombera mbo kubwo ivyo bihugu bibiri Burundi n'u Rwanda mu bisanzwe ubonye bitameze neza ikintu kimwe no saba Imana cyambere saba Imana burya anye Imana ishatse ko biba biraba Imana ishatse ko biraba ugira ngo ibiriko biraba ntibibona nukuvuga ngo nimba u Rwanda rumeze uko Uburundi bukamera uko urumva bashamiranye uvuge mu kirundi cyumvikana bashamiranye ariko Imana ishobora kubigira uko akarorero ni kamwe sindi umuvugishwa cyane sinzi umuntu ariko arubaka umunara ugira ngo ashike kwijuru urumva acaduka indimi zitandukanye urumva
Ebana avuga ati je ndubaka niwe yubatse ikintu ca mbere kiduga. Ebana araduga Imana iravuga ati ego babantu bari seri babantu bari seriye kandi duga uko Imana yavuga ati je cyo mudosaba cyose nzoba ko ati Mana je singororotse ati duga mwana Imana iravuga ati duga ndakubona ndagushigikiye cyose bigera ati Mana je n'ugusanga hiya duga yaduga hamwe avuga ati Imana iravuga ati mwaduze yego ati isima ntimubura amazi ntimubura ingufu zo kubikora ntimubura bro Imana rero Imana ni Imana kora akantu kitwa kavigire uri hejuru sana amazi abana ukaduga nibivu ivyo ninde bikubwiye subi ati wazavye zana amatafari uvuta amatafari sawa mwanutse azi ko agiye kuzana amatafari ashitse torora isima ati none bigende gute baba mugabo avuga ati mana ganza sabka ni wewe bivuga rero ivyo bokora byose Imana irabashigikiye yabo Rwanda yabo Burundi Imana irabashigikiye umunsi tazobashigikira so bikura ha muje usanga byatako barahurizako Mana babihurije ko bye kabisa none burya byako bigenda gute ego rero ikindi kintu no mera nk'icyo ndabivuze surtout abajene bariko barabinjiramo cyane ego bariko baragira icyo babivuga ko bariko babyinjiramo cyane nk'abo mu Rwanda bakabyinjiramo nabi urumva kwiyumvira nk'umuntu yubahuka n'inda n'indesho gutyoza umukuru w'igihugu. Imagine uri Kigali uricaye ubonye uri muri etage ukubahuka n'akanwa kawe ukavutyoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Havuye Imana yonyene hasubira umukuru w'igihugu. N'umukomedie nibiki why iyo ndero ni nyabaki? Ufise umuvyeyi, ufise papa na mama. Ego data nta bavyeyi ufise. Tuvuye ko atabavyeyi ufise. Nta nigisanira. Ego basi nta nigisanira ufise. Nta buntu ufise muri wewe. Urinde wiyumvira uko. Urinde wiyumvira gutyoza umukuru w'igihugu. Ego basi pana n'umukuru w'igihugu. Ndakunda kuvuga iki kintu kandi mumbabarire. Hari ibintu no kuri kw'Imana vyambura ubuntu. Uno munsi uri kuravuga umuntu. Seba kwe seba kazana. Ejo afise umukobwa wiwe ushobora kuza kuresha ukiyumvira ko mwobana kugira murondoke ugaca wubakwa kuvuga amatiko nk'ayo. Mes chers amis, dukine nabo tungana, abo tutangana turekane nabo kabisa. Sinibaza ko Benishu yohava yubahuka kwavuge jewe, kuko jewe nimbuje kuvuga fise abakobwa fise abahungu. Aracara umusore ashobora gukundana n'umwana wanje canke natokundana n'umwana wanje, aracari mutagiye kuvyara. Usanga umwana wanje ni nyumba 10 yahatwara kabisa. Yaravuze Lionel Nirofa, Lionel ibi nibi. Hama ejo agiye ati urumva nyakubaha nyumba 10 nashaka nsinyire muri no kayi. Aca yibuka. Benishu ministre de jeunesse yo mu Rwanda igihe twari muri forume yaravuze ikintu kizima. Imana imuhezagire. Yaravuze ngo mwaba jene muri ko mukorera kuri ama media mumenye yuko izi video zanyu zitabora kabisa, ntizibora. Uno munsi mvugiye kuri iyi TV irebe. Hariho benshi bazoyiteresharja, hariho benshi bazogira iki. Menya yuko CV yanyu itabora. Rero no kuri kw'Imana ndabinginze mwaba jene, icara hasi ubanze uvuga imbere yo kubifatira mu gahanga umuntu kabisa. Menya ko ari umuvyeyi, menya ko ari umuntu
afise ubuntu. Ari wavuze ati Lionel ngo ababifana babisangiye ngo ejo ngo barashobora guhuza bagakumvikana. Hama wa wundi kumbure yavuga umukuru w'igihugu nabi w'u Burundi usanga aje ngahe mu Burundi usanga biramugoye kumbure bitewe n'amajambo yateye agenda aravuga. Nico ndiko ndakubwiye. Politike sindayirimo. Urumva? Mvuze sindayirimo no kuvuga mu mugambwe ngo urumva ngo biki nibiki. Oya. Mugabo politike irandaba kandi ndayiraba. Nimba uri mugambwe ujya ndavuga ati wowe uri mugambwe nawe ukavuga ati we nta mugambwe uri canke nawe uri mugambwe. Urumva? Mugabo menya yuko abanyakubahwa bose mukuru w'igihugu cy'u Burundi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda niba bimwe navuga baba bafise akarere no kuvuga ngo ndabishize muri filme yacu filme y'urugo ni ibihugu bibiri hama harimo umudirector harimo n'umudirector w'umukameraman ntibumvikanye bose bavuga ati filme je ndayitwara uko nakavuga ndayitwara uko bivuga ngo rero batako barabihurizako hari hagera igihe nka je nayanditse abatumviriza urabona ni wahindura ikibwa kandi shani ibyo none ko hari uburofa atereka sha ahubwo rero tukore neza filme ubazanga filme yabandanije filme ishikiriye kugira abantu rero mwabana mwabajene mwabantu muri ko murabyitamwo kabisa naho dushirana kabisa icingenzi ndavuga ikirundi wa munyarwanda ukavyumva umunyarwanda akavuga ikirundi ikinyarwanda umurundi akamwumva mwabana reka kuvyitamwo kabisa mwobahuka rukumbura abavyeyi banyu Lionel kumbure numva yuko ivyo biriti bigiyebwo vyo birebire cyane ariko twisubire sha muri birebire kuko reka twigire ko Imana ndababazwa n'abantu bita mu bintu bitabaraba birababaje cyane kubona nk'ugwaruka ruko rubahuka kuga se barundi w'u Burundi urumva yuko ari atari sawa ugaca umuze kabisa mutama mani guhezagiye arakubwiye ati umva ariko byako kivigana mukore umugore w'igihugu biraryoshe ugacugira umugore w'igihugu atwengera abantu kabisa ari umujama w'abaje ati genda muraha akavuga ati muze nimuze n'imigambi nzobashigikira ati kora kabisa urazi ariko sha akora ibiriza abarundi bakure amaboko mu mwana duhamagara abakinyi ba film muzoshikirwa nimwakora arakunda abakora muzoshikirwa akunda abakora biraza atanga guhamagara nka Bface ati akamuhingwa abona bamutima maze wabonye agizoja wumva mu minsi na Damagati mushaka iki kana mwitungiye n'ingurube namwe kabisa geze filme yacu twisubire kumbe y'urugo Lionel bavuga numva ko twoyaga byinshi cyane muri ivyo bintu ariko twisubire muri y'urugo nati warayanditse ariko amatwa asumira ngo hari kiri nyuma ko kirahinda kandi ngo gishasha ngo cyahora kera ngo vuga ngo kiragaruka mu bikorwa ari warakoze mu byo bari ivyo nawe azi yuko nje ngaha anye simba nzanywe n'amatiku kabisa ndavuga ngo y'urugo banze mvuga gatonya kuri filme y'urugo ku y'urugo nashatse gutanga impanuro ndi umupapa ndubatse mvugana na benshi rero ngo nta urugo rwose gubatse ukwago kandi nivyo mugahe cyo kimwe tukwana benshi ukavuma nashatse kwigisha yuko mu rugo haba ikiganiro nta nguvu zikora nta kizikora ni filme iryoshe ni mugenda muyikurikirane kuri Lionel Films nahanuye abapapa ndahanura abamama ndahanura abana ndahanura abakozi bo mu nzu kabisa la majorité ari abapapa nye dutatwa gwisomeye nyene ukaja wumva cyaparaga ukaja wumva rero ashitse mu rugo ukaja ubona umuyaya araja kuyikirato umuravyuko yari wewe mu nyuma ukavuga ati none urumva ariko hariho abakozi b'umukuri hariho abakozi kenshi turakunda kudahabwa agaciro twebwe abakozi bo mu nzu bakadukoresha ivyo bashaka bakibaza ko tuje gusaba akazi batuzanywe n'ubumaraya batuzanywe no kurya no kuryama bakibaza ngo nta mutima w'urukundo dufise bakibaza ngo nta mutima w'ubuntu dufise muri twebwe abakozi bo mu nzu hariho benshi basigaye banatuya ngo turabasuma ngo turabarozi si twese nagenda babwire ngo y'urugo ni wagenda ukayiraba izokwigisha kabisa nukuri utumirira iki novuga umukunzi wa Mareresi Yohani wacu kugira ngo agire kagatima ko gusura kandi kwiraba ico no kubwira ni filme yigisha impande zose
nimba umaze gushika mu rugo birakwigisha ingene ugira isezerano ryawe ry'ukuri. La majorité y'abantu nk'ubu nka Benishu nkahanye abonye kadada ndakunda ko kubururira ndakunda Benishu ariko nakugize ihigari basi ndavuga CK ega CK nawe n'umupapa nkanje urumva nkabazaga je ndamubiye gawa cyane umwana bacyari teruka risaba nabaye uburenganzira bivuga ngo hariho benshi bibaza ngo mu rukundo n'amaronko bakabona yuko wewe udandaza mu ibotike mbega ujya mukobwa heje university tuzobana gute ugacitangwa guplanifya ibintu bihari reka Imana yikorere. Imana yitwa Imana nimba wamukunze vy'ukuri mushikira umubwiye mugira isezerano hamanye Imana ihezagire. So inyuma y'i rero nababwiye ngo abakonzi banje iyi filime y'urugo niyo kubasaba ikigongo imbabazi niyo kubasaba imbabazi. Oya saba imbabazi neza fukame Ninavuga abana banje ushaka imyembe isi ko nyene cyangwa umukwezi wanje cyangwa umukazana ko barakamara amazi nzanduma mvuga wewe nkari buri umupapa niwambwira mvuga. So iyi filme nayikoze kubw'imbabazi ndabasaba imbabazi ku bantu bose nacereje kuri filme mukunda cyane kuri filme yitwa Inyungu y'Imbabazi kabisa. Rero urumva ko binajanye no kuri kw'Imana ni imbabazi mu nyungu y'imbabazi. Ndababwira yuko inyuma sasa biriko biraza nivyo ngereye kumenya inyuma saison de film Inyungu y'Imbabazi kabisa. Turasuye kandi kubona Inyungu y'Imbabazi yaje ubu rero ku muvuduko rero dasanzwe kitavyorosha ngo ku full quality babona meka abana babona bamfata nabi ubu ni kimwe mu bindi ndabafata nabi cyangwa bamfate nabi. Ariko Lionel muri ya film nawe wari exagera kwere bakagufata nabi kuriya kose kwe mani cyo gituma yitwa Inyungu y'Imbabazi. Bagusuka kwa amazi menga sindi wari kuramesa uyu nariko ndoza umwana wanje urukuroza umwana kandi umwana atari nagwanje bro ba Joseph Imana bahezagira uzikorera umwana atari gwawe babaje cyane bro. Urane bano baba burya buzima mani barahari barahari. Ikintu kimwe cambabaje ya filme narayikoze Benishu ndayikora ndayiheza turunagira hera après imisi mikenya nja numva umuntu byabayeho. Abo umupapa byabayeko nka kuri nyene wabikinye nukuri kw'Imana byabayeko I say navuga ati byo nibiki zeko nakinye filme avuga ati bro ati tuba turuzinanye nagenda kubwire ko ijya histoire ari yiwanje kabisa ati like this like that. Ndavuga ati none man je filme nariko zirahera ngo none izohera gute ntoya ni filme mbabarire ngo yagombwira ni filme umva bibayemwo yego baramutereye inda umudemu arazaniye umutipe barabana ni umugore n'umugabo mugace ndamukunda vraiment barikundaniranye n'abashiri rero bati Imana bahezagire. Rero ikibazo mfise abakurikiranye saison 1 filme ihera hatangwe kuza injyane zitavuye kuri jewe zitabishaka kuri Imana basi nimushe muri commentaire ati courage impamvu yuko ni filme nakoze nkiyikorana numva biryoshe muga maze kwiraba uraziga Benishu kumva amacungo ya filme wakoze kumva babaye nimva none Cedric ariko ahogwa iki nije nayanditse nje ukababara uyu mutima gwahogwa iki Benishu ubuzima bwararyoshe saison 1 mutima cyutera abantu saison 1 filme imeze neza yaheze umwana yabonye abavyeyi biwe babonye se yabonye nyina. Saison 2 ugiye kutuzanira iki? Saison 2 nakaza mutwe saison 2 ije kandi sangwa naje kwiki filme yaraheze tayari yose basirese vraiment biga amate mu bugenda ku karubanda muvuga ibintu tayari muza mwarahije kubikora filme yaraheze biga sana kabisa si ibintu ati rero bizo kuri kw'Imana irababaje si ibintu bizohagarikwa n'imvura cyangwa izuba ryinshi. Ikibazo kihari ngenda bivuga kabasha reka ndabivuga ubundi muzo biracanye amamega ni azobora kugira ati bone reka genda bibabwiye uzi ikibazo cyabaye abaheruka bahaje ikibazo kivuga ngo Pascalinda uyu mwana wiwe gute byagenze gute uyu muhungu Cedric uyu mwana niwe yize CK azi CK
we soni asobuka na soni kabisa urumva Cedric uyu mwana nuwo yivye famille zamuhagurukiye uca wimvira umuntu yahora hanze azanye umwana bigenze gute kabisa abakunzi be filme inyungu y'imbabazi karibu cyane mushaka asezo tuwana ukuri kw'Imana ndayibaha so ibatamwe mugabo bivana niki bivana ningene muzoyikurikirana n'inkuru bazoyakira bikavana n'amakomantere muzoshira kabisa en fait ibintu byose bigakurikizwa bw'abafana ego kabisa umva bituraba twebwe bibandanye mu menguvu bibandanye bihagarara ni twebwe mwebwe kabisa namuvuga ati wapi kanyanyaye twisubire ko twambara amashapo urumva ko Lionel ibintu byose mupira yawuduterere niyarekura urumva tuze tumushigikire tubirabe tubihanahane tubishire na babandi kumure badashaka kubiraba tubibaye ku nguvu ati tora ikinini paracetamol kinywe sivyo none Lionel ya kabisa Lionel je ndagushimire cyane umva twayaze byinshi sana grand frère ego ndabashimiye kabisa mbega kuri batabara man ahubwo je kibazo nagira ndakubaze kutakizanira telefone sha unaraguze sha umusomaliya ntapfa waronse umusomaliya ego ntagwa hasi unahagwa hasi agumadundika ni karoti waronse umusomaliya bize telefone y'umusomaliya nanje mushaka mu nyibuke hama ikindi kintu kimwe naganda babwira kabisa mushaka mu nterere hariho abantu bambwiye ngo fisaka kamera k'uburofa ati rero burya mu bishasha tuzohabwa karite nziza nkizo birimo CK CK yayibonye ngira ngo filme hasi CK Javre nini buri daba y'urugo full HD daba y'urugo filme imeze neza kandi na cameraman ya Javre Mayad abatwa dusumira Lionel ikibazo cyanje cyane ngo ntajya kwibarutsa abavyeyi ngo imigenzo ntayagira ngo ntayakurikiza abavyeyi ngabibaruka ngo ntuja kubibaruza uvuze abavyeyi hari abavyeyi n'abapfumu oya umuvyeyi wese yibarutse umwana umuvyeyi wese nje mba namuteye ndakamana kuvuza ngo abavyeyi bose ngo oya Lionel ntumwepe we ntungo ntuja kwibarutsa abibarutse ariko nje kubibarutsa nisemba ndayawe nahibateye hama ikindi kugira ubiduge ko CK ko yavyaye Lionel bayi oya bivuge ndani uyu muvyeyi yavyaye sinje kumwibarutsa nini Lionel ndakoze cyane kumbure twayaze byinshi cyane igare cyari kiryoshye kumbure bagende kuri Lionel Films bagire subscribe ni filme nyinshi cyane Lionel amaze gukina kandi n'umukinyi umwe rudende muri benshi kumbure bamaze kubikora aho ragaragara amafilme y'abagenzi b'abasineast Lionel nikunda gushimira Imana guhezagire kabisa tuzosubira no gutaha mutibagera kugira subscribe bye bye